Okay, tambira Uwiteka himbazwa tumuvugirize impundu himbazwa kwari umwami w'abami himbazwa oruweruwera tuzanye amashimwe n'imibavu imota oruweruwera tuzanye amashimwe Mr. DJ ndikumbundo yo guhita mbo icyumviro cyo gukora iyo songe mbo twari hamwe twese twari hamwe kujya mu DJ nani producer ashiramo beat kabisa ashiramo beat ama twese icyumviro kicakira icyumviro cyo cha mode nyene kabisa twese cha twandikira ngaho indirimbo yahereye ngaho muri studio tuyandikiraho vyose no kuri code hamacha turaheza ariko muri group hari umuntu abaromeze bavuga yuko agorana cyane muri group ne mwaravuruga nagasa ule uyu mage ndoje kore mwe mko naye sasa wewe ukisikia na jina Mr Pyuu twashika ngaha turi amahoro kandi namwe murabibona rero birimwe imana tekana ati birimwo umuhezagiro ukomeje ndafisa akabazo ati mwariganye twariganye niwe yadusenge niwe muravuze ati kenshi nene urambarira kuko ahora tubwira ko atabaga muvuga umunsi umwe yarasikunyere kandi twatwe kubipfa muganda bitahura ngira rimwe agakiza bisanzwe mu gihe ufashije umuntu kwibana wo buri umusuma nkawe niyo principe nakorera ko nakindi mwamwumvise nimba ari abantu badubuye hari abantu badubuye yarabitora je nije vyatora vyakugora gutura gazure kahezagiwe n'Imana kandi kishima niko yavuze Hey wagwan muraho mumeze mute mumeze neza bivana mu herenda baramukije cyane ndabifuriza amahoro migisha mu miryango yanyu nkuko bitegezwa kumera let me say thanks to Paul Bagati nyimakuru ni Step Media kuri microphone ko skill ekeka gasorekishi ekeka gasore kazegewe n'Imana nkuko mubitsi atamwebwe ntatwebwe natudoroga twazanye amakuru mashinga mutwomeronka kandi subscribe ejo kandi subscribe cugira na share kugira nabandi azukomashikirwa ku makuru mashasha agiye atandukanye azukomakura kuri Step Media narababwiye nzukoma ndabazanira abatumire bagiye batandukanye abantu benshi mutumenyere mu makwizi tukayaga n'abantu bafise ubuzima butameze fresh ariko no munsi nabazani abaririmbyi babikora neza cyane ariko ikintu kimenda kubwira taragira subscribe bangutsa ongera udufasha ugirana partage muri bwabo kwa ko tubibasaba ariko rero ikintu kimenda babwira back in mimi mtafurahi sana kiganiro cy'uno munsi ebana ni gospel after gospel sio music atitenda pala ngo tumalingo wapi no munsi nabazani abatumire barimwe agakiza ka unovuga yuko karahumura neza aje kubganje novuga yuko ndanezerewe cyane ni bamwe mu bantu novuga yuko nari nifuje ko nzokorana nabo one day ariko no musi Imana yabikoze novuga yuko ntivyari byoroshe ariko vyari bikwiye nkuko rero mutubona ngaha ku masanamu ya Step Media umuntu arabikorana Shadrack aka Obama mu bisanzwe suku dusa novuga yuko yaduhaye akayobe je nsanzwe nirabo Pyuu wewe novuga yuko ebana so ikintu kimenda kubwira back na mimi mtafurahi sana reka tubanze tubaye ikazi ndazi menshi mko mnaona hapa bana style ni juu ya style ijeje nda bici ikiganiro ko vraiment ngene nambaye ningene bo bambaye novuga yuko wamenikaza sana ariko ubutaha niho habi sasa grand frère bikwa tuko fresh muko bien mbo ikintu kimero babwira nuko muradukurikirana babaye kwanza barabura ubwenge biva n'amajambo menshi meje kuvuga je niko meze Mr Pyuu ni fresh gusa numbusi izina rishasha wampaye Mr Pyuu ambo kiru cha bivanye na kala ubufise nongire nabi umeze neza ariko I'm good kabisa ariko fresh cyambere cyo kwanza ndishimye kwandi muri group muri no mwanya novuga yuko naje ndi mu T.S.S karibu kabisa umeze neza tuko good tuko fresh mama yake yari kumenga aragwaye ameze fresh sinona kama n'urudemo rukari ni ruzima mze aho ni inkwano wango twiteguye ko bazodo vuba cyane sister natumira bari bakunzi ba Step Media kwa numvise ngo hatanze inkwano barahejeje oya bakubesha ko bazogira turiteguye ko muzana inkwano muri tayari amugabo amuvugiye nivyo oya sivyo rakubesha usanzwe umufise nta nkwano ushaka subu ndacara umwanya nkuko mubibona uno munsi nabarondeye kubera hari gikorwa gishasha baheruka gusohora ni T.S.S gendo bakurikirane kuri YouTube channel yabo kandi indirimbo irikira bikora neza n'amapiano Pyuu
imbere ko tutangura ikiganiro novuga yuko kwa Juma mko wa papa pastor na mama pastor tubanze tugisengere kugira ikiganiro kigende neza utaweza kweli turinda gusenga tugisengere cyangwa wavuye muri gisengere ikiganiro kirasengeye no kuri deja tuze twaje dusenze kandi ibintu byose bimeze neza abana barakwefye isengesho abantu benshi iyo bagiye gusenga ngurumva oya sugukwepa twaje dusenze kandi ibintu bimeze neza kuba turi hano mu kiganiro bisobanura yuko ko ibintu biri gudu kandi bimeze neza kuko kanatsinda twebwe ubuzima bwacu no gusenga impamvu nababwiye tugisengere umwe hariya mu muvandimwe wacu novuga yuko twariganye kubana mutabizi niwe muntu yakunda kudusengera akenshi mwishuri niwe yadusengera rero ikintu ndagusavye rero abandi bose barakwefye isengesho ewe ntugire nabisa nitwakwefye Bisanzwe nta kirenze ngaho kuba twashitse ngaha turi bazima abariko baradukurikira mubona tudasa neza none byose simana re urashaka kuvuga Yesu ashimwe gusa ikiganiro twaba turagisenga Yesu ashimwe naho byanditse muri Bibiliya urandondera muri Bibiliya aho byanditse naho byanditse resi ngombwa kugira ndayivuge kabisa kimwe usigikomeye nuko Imana yadushoboje twashika ngaha turi amahoro kandi namye murabibona rero birimwe Imana tekana ati birimwo umuhezagiro ukomeye ati mwariganye twariganye niwe yadusengera niyo mpamvu navuze ati kenshi nene urambarira kuko aho ratubwira ko atabaga vraiment nomushingira inahe nukuri blague apart numwe mu bantu uvuga kugira ashobore kukwereka uragenda kubishe kwishira nta mutima we vraiment ntiya naje nuvuga umunsi umwe yaransi kunyereka kandi twatswe kubipfa muganda bitahura ngira rimwe agakiza bisanzwe mu gihe ufashije umuntu kwibana wo buri umusuma nkawe niyo principe nakorera ko nakindi mwamwumvise nimba abantu badubuye hari abantu badubuye yarabitora je nije vyatora vyakugora guturagazureka hezagiwe n'Imana kandi kishima niko yavuze abantu mananje mu nabikwegeye kwe mwabifashe ku mutwe twabifashe rese ivyo wavuze gasha ni tete wibwenge wi nukuri ko Imana naruka gutwenga kira nko mu kiganiro maze mnanifurahisha sana n'umuzima musanzwe blague nakoga ni vivi basi kabisa ni hivyo ariko muri group hari umuntu abaramaze bavuga yuko agorana cyane muri group rero nene mwaravuruga nagasa uyu mage ndoje kore mwe mko naye sasa wewe ukisikia na jina Mr Pyuu Mr Pyuu manake nikuvurugana nimwongerera Mr Pyuu siguri mwembo niba bahende muri Bibiliya naje shamwe naho byanditse Mr Pyuu urinze ukumva ko nyerucu twenga oya okay mubisanzwe nk'umwana w'Imana umuravye avuze utegerezwa kuryoherwa rero n'izina giwe iyo urivuze utegerezwa kuryoherwa niyo mpamvu rero kuvuga yuko ko ari comedy canke ngo umuntu agorana oya akenshi umuntu mukwita wibajije ko ari comedy mbaze naho oya nishivyo uvuze misanzwe n'imbijambo ry'Imana ivuga yuko ko turi umunyu w'isi aho dushitse hose dutegeza kuba umunyu w'isi donc n'izina ryanje n'umunyu w'isi ushavuye uryumvise utegeza gutwenga ufise ibibazo uryumvise utegeza kunezerwa kabisa rero si ikibazo cyuko ko ngo izina ryanje ngo bica yisobanura yuko ko ndumuntu atwenza canke ngo nige comedy no ndumunyu w'isi birahagije nagira wari kwitu isukari y'isi byose birashoboka byose birashoboka nimbijama ry'Imana ishobora kuvuga yuko ko turi umunyu w'isi kabisa isobanura yuko ko naho tugeze hose umunyu urasosa umunyu uraryoshe ndibaza ni uriye indya zitari mu munyu urumva yuko ko izonya nabari inyama uba wumva kumenga habura kandi ariko rero jewe sinovuga ko ndi inyama irunze oya ndi umwana w'Imana arimo byose ariko Mr sukari na chumvi kabisa ariko hanabajije akabaza ati ninde muntu akunda kugorana muri groupe y'amasema wondoye kugorana mu mushatse kuvuga uyu wayaguma maki ahantu usanga akajagari fasi turaptani ahari usanga ari fuyo braza akajagari urakati akajagara maki aho usanze abantu usanga bitekaniye unareta akajagari oya je nzara umunezero mu bantu none sivyo wango dadango sinzara umunezero nivyo gazisi aranyegeje byinshi hari impamvu atishuye Mr Pyuu oya kameramani wawe twariganye kameramani wawe twariganye arabizi braza sinatanga umunezero munyumura cameraman aharojera je namusarishije nawe tubwira akantu kamwe kuri Pyuu yarabaga
oya je sinabaga jera incubwenge kamera bari nivyo ngo yaragira kode y'akazi oya ivyo ivyo mwishure nta mutima mubi rasta ariko wiga bikagucanga kabisa kugira ngo utumbereze ubwenge ariko Pyuu hari akabazo cyo nifuza kubaza aho nyene cyangwa mwese nga ndizera neza yuko mwese muri soma mwote mko wasome usireta hapa bibazo il faut que kwanza tukiheza kuko abantu babakurikirana ebana kuko abantu benshi babakurikirana kuri rezo sociaux hari ibintu byinshi bashaka kubamenya aha turi kwanza ku kintu c'ishure Mr Pyuu ikiri kimwe cyane nifuza kubaza abantu benshi yo turiko turiga amanota menshi tuba dufise usanga rayo twakuye mu kubaga je sinobesha narabaga naratrisha vraiment mw'ishure narigeze gufatwa abanyeshuri bose bararyoherwa Rodrigue Pyuu ngo imisi 70 irakwiye kandi rero usanga wararyohe ngo waratsinze sasa achasha Rodrigue arasarishije wewe wa mbere kumba Rodrigue jera kubaye wa mbere gute yabaye wa mbere abanyeshuri bose baravyanka nukuri baravyanze bavuga ati bigenda gute junior abo wa mbere ariwo umuntu wa mbere abaga oya cara byarababaza byari ibintu bababaza nukuri ko Imana sinobeshe narigeze kuba wa mbere naje ndatangara kuri drapo ndabona abakobwa ico gihe twiga mu wa kabiri niyo nabaye wa mbere abantu bari kuri drapo bose ko twe kenshi ku ishuri bahamagarira kuri drapo bakashanga ko barongere ntangaye je nagira batatu ba mbere sari kuburamo ko wa mbere bitwa Aroni vraiment nta muntu yamukorera ko umusicengira ubuyu wayi vraiment canda dekona nyene cambo wa mbere mugani code y'akazi nababwiye aya na code y'akazi uragaheza ariko harakantu kode y'akazi gute aha na Pyuu ngaha ndazi muri 60% yo kumenya 100% yo kumenya yabikubwiye je mwishure ga inci ubwenge no kwiyemera kuva mu wa mbere gushika 6e nta muntu numwe yankoreramo vraiment maki we nduri kwaho kwanza lakini je ngerageje kuraba Pyuu vraiment abantu bigana bari imborego Pyuu ni gute wa mbere ho bro jewe rasta none bisabona ko nabo wa mbere byasaba ko kwiga oya je nariga nguye twarakunda gurira mu ibarabara ariko je akaba ariko aratwemeza neza ngo yariga ngo yarabose je sinigeze ndamurana makaye mu barabara none we twariganye kibazo kijanye n'inyishu twarize kuri tablise mimi ariko vraiment nari imbere cameraman wawe arabizi ariko yatubwiye jewe naho vyashika nkasiba mw'ishuri ariko je ngarutse vraiment nagaruka kwera ivy'ukuri ebana ego kuko nari wa muntu nitaho yari njenje apana njenje sikingorongo basi icyo nshaka kuvuga jewe naho vyashika nkasiba kabisa ico byitwa kuvungura basi naritaho donc ivy'ishure nkamenya amakuru yo kwishure amanote nkabaza bakanyesprika ukuntu bagiye baravyesprika kandi ngarutse ku kibazo narabitora kubera iki naritaho ivyakorewe kwishure canke ivyo bize bishasha hama nkabimenya wari muri babana tugeze ikiganiro cameraman wawe umubaze wari muri babana bajimbere abandi tuvuge ko wari muri babana bajimbere ukigisha abandi nkigisha abandi mbo iyo ngabire je ntayo mfise ntayo mfise gusa ariko ico ndakizi neza nkakigusobanura ukagitahura donc doyo kwigisha yo kumvisha umuntu no iyo nindi ngabire urashobora kubibiza ariko ukabura ukuntu ushobora ku explica umuntu okay imbere yuko twinjira mu kiganiro cyatuzanye ariko ndifuza umumwe wese tuyagiye ku kantu gato yagusangira ndamaze ga challenge barahuye nako mishura hamace tuja mu vyatuzanye reka tuje hari mama yake mufashira ka micro hari mama yake shaka utubwire nk'abantu bakora dukurikira muri mwanya kandi barabona kandi urabe hari yapara gumura baje baje niwe watumye uzaga ko niwe wakuntumye uri kumva shaka ubwire nk'abantu bakora dukurikirana ko ndazi challenge mu ishure ntizari zibuze nihe challenge wibuka wahuye nayo mu ishure je challenge nawe nawe baramfasha ishure ryose iraryoherwa we nihe challenge wahuye nayo mu ishure oh my god challenge nahuye nayo mu ishure tout simplement na sinakubagana kwe leo twariga pia nafanya juu ya nini kuona sikuwepo akukuwepo ntabwo navyemeye so na bintu bya challenge birenga novuga ko nigeze guhura navyo ko sinari umuntu akubagana ariko waraciyegwa gose ngira ngo niko amatwasubiye oya vraiment naruko ntibigeze bagutuma n'umuvyeyi kwishuri
muri 6e hari habaye iki atoke ni ibintu bisanzwe nyine bya bindi mwoganiza akantu mwigisha atabizi rero muri abana ariko abana bo muri primaire surtout ma prive muba muri donc ibintu byose bababwiye abavyeyi barabizi ishure urusha rw'ishure rero twagiye turoganiza fete nyene 6e murati ko twaca dukora ama concours abantu bakaca batandukana bakagenda mu classe ari différent mu établissement ari différent rero baca batubwiye tuca tuvugana reka tuganiza akantu n'abana twigaye so ama tugire fete hama tuzotandukane bien kabisa après de ça tubigize twabaze guteranya amahera umwigisha tugiye kumusaba uruhusha kwa samedi arabana biga makuru twapfafira ko tubigira samedi tugiye kumusaba uruhusha avuga ati kwa musiba muri kuru kugira ngo mugende mu mvyimanzi yayo kwandi ivyo bintu biko bitegura abandi ninde chef wavyo ninde bitegura mama yake pale Chambara bana bose barashese ngo ni je n'undi mwana ariko twese baradutumye abavyeyi birajanye na directrice ntiyagukubitiye ku ishuri muvyeyi je ko mama wanje yarakaze nipigira ku masomo wandi mazima abavyeyi banje umwe ni yabi no mu gisagara yakorera ruguru uwundi nawe warakazi niwe yakorera ruguru yego uwundi nawe nta mwanya wo byo kuza ku ishuri navyo sikirenga yakubwiye ati rondera bakuru bakwafise bakuru banje bakuzi kabisa cyambwiye ati genda kuri bakuru bawe babwire bagutware bagena barinze bantwara ku ishuri abavuga ni bisanzwe barabitahura naho ngira bari bareza kubitahura niyo challenge novuga naho nayo mushuri kabisa reka renje kuri no kote Rodrigue nibuka umunsi umwe yarigeze kumbwira yuko ngo wadandaza amabenye mu ishuri byo bari reka Rodrigue je nibuka warabimbye ati muri TSS turafise umuntu adandaza amabenye mu ishuri sinzi ko yari bucaho irani Pyuu cyo dufise amamangazini rasta wadokoroye ko oya ari abanyeshuri benshi babigira ko aravuga ati vraiment je ndi kwishuri oya ivyo ntavyo yigeze braz manzo murabe neza oye iyo wavuga n'amata nta mabenye yadandaza amata mu ishuri oya para amata iyo wavuga ati basi ko yacuruje n'amata basi wagisigure je ndiko mvuga ivyo Rodrigue yambwiye je kwanza mw'ishure raro mwatekereza sana sasa ulikuwepo asikuwepo MR Pyuu akukuwepo kera bajulia mimi nilisema kama sikuwepo alafu je vyo ravyo rigeze nkora na rimwe gusa yende ahabwo nakina football nari nkaze kuri football gusa nco bari banziko ngene wacera kaze kuri football igana sinduko gihera Arikarabe urabona birebe nyuma risema kama njonya nazi ona yakuranye yarakubonye uri kuratubesha okay reka batuzanira umupira hama taburo kwita amajongre ngatura kuko uwawigeze vraiment abari nk'umunyene wawigeze niyo yafashe baro bivuga ati ujya mu peti jewe namu défenseur wakwambara wakina kuri nimero ya kanga ko ariyo 4 5 na 3 na 2 ari mu defense alikuwepo no problem ya Pyuu yes turabe hariki nawe yaranza wa acheri bagikira robazi wari mu 4 5 uri mu 4 5 4 5 abahagaze 4 dufise 4 5 5 4 yarahagaze aho rero ikiganiro gire kirekire wewe mwavuye ku bintu vy'amabenye nakubwiye ko rabo football ugira rero nsubize ubindi okay ariko ntari bizobisubiraho ariko ntari binzobarondera babaduha umuco abantu beko badukurikira journalist cyapa ari ikintu gihishije ariko araduhisha ariko rero si blague rero burya je narabaye mu défenseur nitwo organize match y'abantu y'aba journalist n'abaririmbyi wowe twokwizera twagusha kuri poste ya 4 Ausku kufungia onu hotel utsinda kwa gari mimi nakaza mzee kabisa yes ilikuwa ni TSS uno musi rero ngira twinjire mu kiganiro nyezina catumye ndabarondera ikintu kimero wabwira sorry sana umwanya wangoye twe duhanye gahunda ya sambi je nabatebeje ko yanaraye ijoro niyo mpamvu nambaye amarori kenshi ibiganiro by'iwanje nta marori nkunda kwambara ariko sinzi impamvu na Pyuu yambaye amarori ikizana lipiga kamoya yambo ya mbili pale sino kwa msaheni sunasikia okay abumva bumvise so la famille gituma nabarondeye hari gikorwa muheruka gusohora chama piano imbere yuko tucinjiramwo mimi natani wapatie mic uko wasaidiza na uko msaidiza mtupigie akapera
unaonaje? Ni sawa tu Kabisa. Mr. DJ mfise mudu yo guhimbaza Christ. Mr. DJ hewe uri umujournaliste murekere hewe aya ni one way okay songa yacu yitwa Mood niko yitwa okay kabisa. Icyumviro cyo gukora iyo song ninde yakizanye? Icyumviro cyo gukora iyo song twari hamwe twese twari hamwe kujya mu DJ nani producer ashiramo beat kabisa. Ashiramo beat ama twese icyumviro kicakiraza icyumviro cyo cha Mood nyene kabisa. Twese cyatwandikira ngaho indirimbo yahereye ngaho muri studio tuyandikiraho vyose no kuri code hamacha turaheza. Ego hari ryari kwa akenshi yuri kurasora indirimbo hari usanga n'igikorwa kiba kibitse hari ryari novuga yuko ko indirimbo yagomba imara umwaka ni yakera igacisohoka ubu hari yaciye amezi angahe mu bibitse ni yakera ni hari menga atari mu mpera ntibutse neza atari mu mpera ni mu ntango z'umwaka niho igikorwa twagikora kabisa. nko kubana bakora bakurikirana akenshi ndazi ko mumaze kubivuga mu kiganiro ariko nko kuri step media ni ryambere muje nk'ikibazo ca mbere bifuza kubabaza ndazi ko mumaze kukibazwa ariko nko kubana bakadukurika kuri step media bifuza kumenya ingene mwahuye ndeka nk'aba T.S.S kabisa. Okay nk'aba T.S.S twebwe bwa mbere twasengera muri eglise imwe twasengera muri eglise imwe yitwa His Church niho twasengera hamwe mu nyuma ariko Imana ari ukuntu yaguye ibintu bamwe dusengera mu ma eglise atandukanye gusa ariko umugwi ntiwigeze utandukana kabisa. Mwagumye kumfamile turi famille ego akenshi siko iyo uri kurarondera nk'abantu hari ibintu byinshi bikugoroga usanga umwanya w'uyu uri kurakugora umwanya w'uyu uri kurakugora ndashaka kumenya nk'ubu niko murategura nk'igikorwa nta challenge nk'izo nziza zibashirwa usanga umwanya nturi kuraboneka nkuko muba mubyifuza. sinovuga yuko ko twe bitugora gose kubera twebwe turafise ko kira mundwe turahura rero vyinshi turabivugana tuba tuzi umwe ahagaze uku umwanya wiwe ahagaze uku nimba ari mu vya eglise wiwe nimba ari ku kazi rero mu ico gihe gupanga plan canke ikintu tuba dushaka gukora biroroha ko twese tuba tuzi imyanya yacu kanatsinda kandi twebwe ikintu ca mbere dushira imbere no mugwi ibindi bigakurikira kabisa. Iyo muri ko murasora indirimbo akenshi siko hari abantu basora indirimbo mu gusora indirimbo usanga bafatiye ku bintu babona siko cyangwa ku bintu babayemo mu gusora indirimbo akenshi mufatira kuki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa na mpemera nibo bana b'Imana. Twebwe turashobora gukora ivyo twifuza birashobora no gutera imbere birashobora no kugera ahandi kanaka gusa ariko kwera mpemu yera asesa vyose abazi ivyo abantu bakene abazi n'ivy'imitima y'abantu ikene mwico gihe kwera abazi ivyo abantu bakeneye canke n'ivyo abantu bifuza kabisa. Rero mu gihe Imana mu gihe mpemu yera biduhaye akabiduha kabisa bishikirana babandi kuri aba babikeneye rero twebwe turashobora kwiyumvira uko ni nkuko ushobora kukwiyumvira wewe aho ugasanga niko ndakwiyumvira kutariko ariko kwera we mpemwera wabazi wowe ivyo ukeneye n'ivyo ushaka ivyo bintu biroroshe kubiguha kandi ukabironka mu gihe nyaco kwera iki mpemwera iba narongwa na mpemwera niyo mpamvu twebwe haba mu ndirimbo canke ico dukora cyose ntitugikora ngo kwera ngo santimaze wacu canke iki ariko hanini tukumva ijambo ry'Imana rivuga tukumva nico mpemera avuga kuri twebwe kabisa. Abantu bariko bakurikirana bifuza kumenya ko akenshi ni nkuko sindaguciremo ni nkuko simbaka ngo indirimbo ngo dusore ngo yego iba hit ni sawa ariko irashobora no kuba hit ariko ugaca usanga Imana yari keneye abantu babiri kabisa cyangwa umuntu umwe rero twebwe indirimbo yasohoka naho itogira ama views menshi ariko igasha naho yashikira umuntu umwe ariko yari igenewe umuntu umwe ikamufasha ni sawa kuri twebwe kabisa. Muramura ama message bakabwira ati vraiment indirimbo ebana yankozeho ku mutima ego kabisa ego nk'abantu bariko dukurikirana muno mwanya bifuza kumenya akenshi muko murasora nk'indirimbo hari irakinera dépense
dépense ego kabisa nk'umuntu ko aradukurikirana bifuza kumenya mukona management aho mu peki ndo management mbo novuga yuko ko ukubona mu buto bwabo mu bukuru bwabo n'abandi turi kumwe batari ngaha muri bwa buto nyene ariko kubwo gukunda igikorwa kabisa no kumenya ico bahamagariwe ni twebwe nyene umva twikoca ibintu byose ni twebwe rero n'uwifuza yuko ko yumva ko yoterere umutahe mu gikorwa c'Imana arahawe ikaze kabisa muri naragerageje kuraba kuri YouTube channel yanyu collabo maze gukora nimwe mwayikoranye na Victoria's team nimwe ariho collabo na mutima hariho na Francis Deste kabisa andiko mvuga izabahitwa Jumi nifukanga razi izabahit oya kuri popire mu bato zipata views iriya mutima mile ijya rero ijya ndirimbo yaragisibije oya aya si ifisa mu views menshi goro nijyaye muri kumwe na Victoria's kabisa nk'abantu bari biko rifuza acasubira iyindi twikoranye itwa control ari muri control ari muri control cyangwa ari kuri control ari kuri control mana yanjye ni remix bampiga remix okay nko kona ko dukurikirana bashaka nkaga muzokora gakolabo hamwe na ni yindi ije kwa Keve bayita MTC juti mwana mwe tupiga na Victoria's bifuze ko muzokora na MTC ndizera neza yuko ma commentaire barabyanditsemo okay bon misanzwe bajya n'aba brother kandi turabakunda kandi turabemera nukuri natwe turavyifuza ko twokorana kabisa gusa ariko isaha niyagera umwanya ukagera numuko nabikubwiye abarongo na mpwe yera nibo bana b'Imana kabisa ego bizoshika kandi tuzobikora kandi bizogenda neza nkuko Victoria's vyagenze neza kabisa nibaza yuko ko atangorane nini kabisa shaka umera ka micro mama yake hariya mama yake wenda za kugura no tubazo tutari twinshi mugabo duke siko ubu uri tayari gusa ko twishora uhora wiyumva gute uri muri groupe y'abasore ni uri umukobwa wenyene c'est normal ni biri normal et si donc ndafata nga nuvuga gute ndafata comme mes frères kandi biroroha barankunda turakundana tubanye neza nakupenda so eko akenshi novuga yuko muri groupe novuga yuko mbose novuga muri groupe abagore bakunze kuvuga ngo barabarenganye ntibabaho umwanya nkuko bikwiye wo kugira iki mbo ubu niho haje ngo abagore turashoboye murashoboye sinishize mu abagore murashoboye akenshi usanga no mu rugo hari ibintu usanga barekera abagore siko ndifuza kumenya nko muri groupe we nta bintu bara bakurenganya ko ravuga ati nguru umukobwa ngo reka byose ngo ubikore wewe ubu ari cyugira ahubwo ni waje imbere no watangura muri byose we dukwera ari we ladies banda tureke nico twe turabasoja rero twe turabasirikare kabisa niyo mpamvu rero mva ntavyo kuvuga ngo numukobwa canke iki n'umusirikare kuko ivyo umusirikare w'umuhungu w'umukobwa nivyo yokora ikibazo kimwe nifuze rero kukubaza wewe ko ikoteyine umenga nayiremeye gose nibibazo reka tuje kuri ikoteyine niye challenge umaze guhura nayo muri kano kazi kanyu mukora mwebwe challenge tumaze guhura nayo ikakwa kubahebesha ko groupe ko akenshi ibintu vya groupe ahigiye ushobora gusanga mnakosia kushwana mgahakwa gusambaratika kila mtu anataka ko twari muri Victoria's sinovuga yuko ngo ni mishwana umwe yarabavuye muka nico kibazo ndifuza yuko mama yake aza kucishura hari ya kubera ujya mukobwa afise impamvu yagiye nawe ngira hari impamvu izotuma nawe ugenda nari muri team ya Victoria's kuburyo cyamenye ivyo ari byo byose kuri kote yiwe ko nawe nyene micro ukuvuga impamvu naje novamo none ubizi gute nzovamo nta wizi ni kibazo gisa ukibaze okazi okay nuje nitwe twazovamo okazi novamo donc ngira ngo iyo mpamvu izoza mu nyuma no canda imenya unye uzoba twese turi mu gikogwa mu gihero azobavuyemwo nere bazabasigiye imvune kweri kuko ijwi ry'ujya uyu ntayo ntayo gipfakara mu izina rya Yesu mpemu turayirwa Pyuu abisenge ati yo mpemu warayirukanye ariko ndabona bizashobora kubagora noneho ico kibazo tukireke ntibizoba bisa birasenge cyari kibazo gisanzwe kubera akenshi nijya groupe Victoria's twe tutiko vyomera kujya
ntawubizi misanzwe Imana ifise ivyayi ishora ukuntu bigira kuko ntabone ntibaravuga ngo yavuye ngo kubera ngo yashwanye canke yagize Imana irashobora kuba yaramuhamagare mu kandi karere gusa ariko mwebwe abantu mukabitahura ukundi kuntu sivyo kuko yaba ari we wavuyemo ntaravuga ngo twarashwanye canke twaragize yaba ari muri groupe n'abantu bamushingira naye so rero ivy'Imana irafise ukuntu ishobora kwagura ibindi bintu kanaka sivyo rero ariko niba bisobanuye yuko ngo habaye uruhombo canke ngibiki oya ivyo ni wowe n'ubu uriko urabibona kuko naho yavuyeyo Victorious n'ubu ni hit after hit n'uwavuye aracakora kwa kudiyete ambo impamvu mbaje ico kibazo abantu benshi mu kuva mu bintu hari gusanga tubitewe n'ubuzima cyangwa ugasanga nk'ubu ashobora gusanga sheri wanamwambia ona mikwa juu tuendelee mimi na wewe ibyo ni vya kwako uri kuwepo nitakuwepo ivyo ni vyimvuro kuri yumvira kandi mu gihe wowe uri kuri yumvira uko ubu uri kuri yenda cyane gose kuko Imana irafise ukuntu ikora ibintu wavuze yuko muri TSS harano wavuze yuko hamkomwe peki ngize piko wangine wako pako wangine batari ino batari ngaha muri iki gihugu ariko tukorana weda group ya TSS ni abantu bagize n'igitigiri kingana gute mbo turindwi n'abandi n'indi team iri nyuma yacu idufasha ariko akenshi mko musora indirimbo hari indirimbo zimwe nk'ijya indirimbo ya mutima Road Ramp ntiyaririmbye ijya mutima mbo mu bisanzwe twebwe muri team ukuntu dukora nabikubwiye abarongorwa na mpemwe nibo bana bike nibo bana b'Imana so twebwe nidukora ngo ibintu ngo gwera ngo amasantima aha ni twe twumva ico mpemwe yaravuga kuri twebwe rero Road aririmbye jewe sindirimbye ndaririmbye okora vyumva ndaririmbye kuko twese turi bamwe donc ikijashikirije kigashikira abantu benshi nico natwe muri team twa twifuza rero kikabashikira no ni nkuko nanje ubwo butuma ari bwo banta twese nitwaca duhorera muri beat arige tuvuga ati muri aba bantu nibo tubona yuko ko bikenewe koko bojamo hama bakabikora naguciye muco kibazo barakunda ukitubaza keshi siwe wambira ukitubajije rero nkuko Mr Pyuu abivuze niyo wabona indirimbo itarimwo Road itarimwo jewe itarimwe muri twebwe nga canke ikaburamwo babiri muri twebwe nga ntazogira ico higutwara ubonye Road uzobonye jewe ubonye Mr Pyuu uzobonye jewe ntuzoce rero yumvira ibindi ngo ayi indirimbo imeze ukunuku twese nga turi umwe kabisa Road ni kubibona bo je nuko nyenda yibona bema nakinorenza ko kuri ivyo kabisa reka rero tuje dusubire muri yandirimbo yanyu abantu benshi bariko basora indirimbo akenshi bakoresha amajambo yo muri Bible sana kuri mwebwe muri gospel lakini mwe tuna muri tupiga mood pale saidia ka micro mama tusaidie ka micro pale ulitupiga mood pale lakini nikiangalia mu Bible hakuna fasi kuandikiwa mood uko na Bible msimu sasa hari umuntu atagenda na Bible mu telefone ni icara wenda ifise korowani ndi hose okay mbo mbo abi Filipi igice cya 4 ku murongo wa 4 n'uwa 5 no havuga ati ngo mwamwe munezegwa munezegwe kandi rero nawe niho shika muhera wasome no ariko twumviriza acha yumva igituma ijya ndirimbo twayiririmbye ego rero umunezero wacu ntufatanye kwera ngo dufise amafaranga ntufatanye ngo kwera ngo twariye umunezero wacu ufatanye nuko n'igikorwa Kristo yakoze ku musaraba ni nawe utuma tuba turi muri mood igihe cyose ni bihe byose kuba kubw'igikorwa Kristo yakoze ku musaraba kabisa abantu benshi iyo bari korasura indirimbo yiwabo hari ukungene bagira promotion indirimbo yiwabo ko igituma ndabajisho kibazo tunona nyimbo kamazi na views zo ku ntizingana ama views je nkaca nibaza ati none iyi promotion bagira indirimbo si bo bagira ijya indirimbo mbo uko abantu bakira ibintu sico kimwe ni nkuko nabikubwiye indirimbo irashobora kuba ifise n'abavyuzi muri yone urenga ariko ugasanga ifashije umuntu ariko ugasanga na yindi itafise amavyuzi menshi sivyo ariko ugasanga ifashije abantu barenga 100 twebwe rero
igikomeye samavyuzi igikomeye ahubwo ico gikogwa message iriko irafasha abantu kabisa. Ego. Okay. Ni naco d'abord twebwe sorry naco kintu ca mbere twe turaba kuri twebwe yuko ko ivy'ukuri igikogwa mwemera baduhaye ko kiko kirafasha abantu kurusha amavyuzi yeah. Nko kubona ko aradukurikirana bifuza gusangira namwe ubwiza bw'Imana umunsi waro 30 bifuza kumenya aho muwa musengera. D'abord twe dusengera mu maegirize atandukanye nka jewe Jessica na Mr Pyuu dusengera muri eglise imwe mbo wasengera muri Truth aletea kuri guhisha ego hamujya sengera muri Oasis. Rero kuri umwe wese uko umubona ngaho ko aho yifuza arashobora kuhagenda aho bivanye nuko abavyumvamo. Amaki muri babandi ati udasengeye mu dini wacu hatuko pamoja. Oya. Okay. Yes, yari T.S.S. Ariko biravana usifuko naenda kure kwa banani. Yowezeka. Kwa bene wacu. Yes, iyi misi mikuru irageze novuga yuko ndi kumwe na T.S.S. Nta kindi gikorwa muko muradutegurira. Igikorwa kirahari ibikorwa n'ukuri sinakimwe sinabibiri bonane na Noel biregereje mu ndwiza ni Noel yindi ndwi ni bonane okay twe turashobora gupanga ivyo dupanga ariko n'Imana irashobora gupanga ivyayo kabisa. Rero kubw'ivyo reka turindire ikijambo reka turindire Imana ikora ivyayo ariko sino ibikorwa birahari. Okay. Akenshi tugerageje abantu kuri Victoria's je nka je ndiko ndakora akazi nibaza ku bantu bantanguriye bafise novuga yuko bafise bo bamaze gushika sinovuga yuko namwe murafise bo mwamaze gushika ariko muba mufise namwe bwe hari abantu bavuga ati vraiment tunawakubali siko Victoria's bafise igiteramo bakunze gutegura bise Kainos. Okay. Yeah. Why mwebwe namwe mutakorera ibintu nk'ibyo tuze turamenya ati hari igiteramo ca T.S.S cyitwa ko dutegerezwa buri mwaka kuza turajamo. Bo barafise uko ivyo wabo babitegura kandi ni vyiza gose kandi ni ibintu biko biragura industry ya gospel kabisa. Ego kandi notumira n'umuntu waro wese kwinjira ni for free kabisa na mtakuwa pale yewe na kawaida kabisa kuserebura kabisa mudu kabisa mudu. Yes. Twebwe nibaza yuko ko ni gihe cy'umwanya nabone hari gihe bijya batarabishika ko bavyifuza kabisa. Rero natwe ni gihe cy'umwanya kumbure uwo mwanya ni wagera tuzobikora nta limit iriho vraiment. Agiye akenshi yo nkoresheje iganiro abantu sinovuga yuko ngo ni misi yose warabanye hari barabanyandikira ati umfasha akanemero kuri uwo muntu nko kubona ko arabakurikirana mu mwanya bifuza gukorana namwe yebwe cyangwa nimba ari ikintu boterera kubijanye n'ivyo bikorwa by'iwanyu nose ukaca akanemero grand frère. Kanamba agiye kuri page ya The Spirit Soldiers T.S.S kuri Facebook. Abandikiye wa stars na wajua ukimwandikia kwa jua kujibi. Tunajibu. Tunajibu kabisa. Tunajibu baba. Tunajibu baba. Tunajibu jibu. Okay. Ego ariko ni miriko ya WhatsApp kabisa. Ego warashobora kubandikira donc ari byo yifuza. Ego kabisa. Mr Pyuu no kuri Instagram platform zose ego zose gusa ariko inomero aho bashobora kuyisanga kuri page ya Facebook irahari irahari donc ngaho ubushaka vya direct wihuta cyane gose byumvikana ko nimero atarabifata ku mutwe inomero ndayizi nivuge no ndayizi 61 56 87 54 nivyo wacu urasa sinoreka kumenya ivyo wacu yabaye wa mbere mu ishuri tete wibwenge apana tete wi bwenge no tete wi bwenge wi kabisa yani tete hapa na akili kabisa. Nukuri mihangane je akenshi yo ndonse umuntu ndamuprofita niko no bivuga kubera mbamuga ati niko kanya ndonse dusubira muri mudu nyene mudu nari mu ndani watu wengi mudu ile nyembo irimo abantu benshi bro irimo abantu benshi vibe okay ijya ni mudu nyene nditweza kuryohe ko batu abikubavurugaga ju akenshi mko murasori ko gwanka kijya sazinywa nzwa kutapi mu ndani ma service kutuvurugaye unasema kutuvurugaye ju nanzwa kutana clip kuwisha kuvuga ati clip tugeje kumva na isonge nigenda irakwiye kuja mu gitigiri cy'abantu bangana uko mugacu usanga bivanye n'uburyo bufise tanapiko bitubikora kuvuruga fulani sino ahubwo twebwe abantu twifuza sibo twaronse nashaka abantu bangana gute bashaka abantu benshi
Jungerageje kuraba no muri clip hari abantu bavuga yuko batafashwe amasanamu nkuko umuntu bakabona mwese bose bose. Ije video gendo irabe neza. N'isura y'umuntu umumwe wese. Iyi donc umumwe araboneka. Yes. Araboneka kabisa. Ilikuwa ni TSS anovuga yuko igituma dukoranye iganiro tunyarutsa ahariyo bamwe bagira baje mu bikorwa Pyuu asanzwe afise akazi uko nakazi ndikona naye ni hapa niko mukazi auko sutwa mama yake amatwa nsumira ngo Pyuu atafa dote ni atasa yerekana ibarizo uyu blada le girlfriend ivyo dote urisikia wapi jendo umuntu umumenyesha amakuru ndarondeza hasi imbere yuko umuntu dukorana mbanza gutohoza ivy'umwumwe sasa nikasikia usuto unaniuma masikio ngo Pyuu asha kamshiko wa mahera mkubwa mimi sikuwepo na ukuwepo acha kashi muri Rwanda Rodrigue gira ico bivuze kivyo Rodi njo ari kuwepo uri kuwepo we no ndakeka sinoyivuga myeneho ariho byiza yo byivugira kugira atanga umuco yagwaye ijamba bari bubisigo twingira byamuteye isoni kubivuga jewe oya okay wowe wavuze ati reka kwanza utohoze reka nohoze neza ari mwako karere kariya kigitega hamuco gari kubujumbura ahi bururi hamuco gari kubujumbura ibyo bintu mubaze oya ari kiganiro none Pyuu je kintu ndiko natunyaza ikindi Pyuu kuntu agukwepesije ngo genda ari igitega ubaze ucugaruka ibujumbura ngo umva ukuri ariko byo byiza duhereye hari ya ruguru tumanuka ibujumbura baza kibuga hari ahantu ungerageje amatwa nsumira ngo pare ari muri mwebwe sinzwe bari wewe cyane makuru batari abarundi bavuga ati urukurukuru niyo nkuru yako bimaze kuba urukurukuru dusigaje kumenya inkuru yanyu mivuye kwa nyenevyo kabisa nivyo reka nibarize mama yake ngira hari niwe zoba marene kuvyerekeye kuri ubwo bukwe bwa Pyuu mana yanje nyenebwo ari ngaha mubaze Pyuu umuco kubera yamaze kuvuga nyenebwo ça veut dire que burahari uyo nkuru nyenebwo ari ngaha mubaze nyenubwo bukwe ari ngaha niko wavuze gaje nanyizeye okay Pyuu naduha umuco mongomera amashi papa future ubereza iri jambo tubanje gukomera amashi beri duhumuriza ego Pyuu ntiswe Pyuu tumwita papa bizoza nari katara je byaraje oya mbo novuga yuko ni kuba utangwa kuvuga uko ni ikimenyetso yuko ko biko biraza no kuri Imana ego ni ikimenyetso yuko ko biko biraza je nukuri ndakeneye ubukwe rero ndacabye oya none wambajije rasta okay ndikanige kuguma ndagucira mu ijambo je vraiment je ndakeneye ubukwe ariko ndiko nditegura gusa nta tariki bazi niyo mpamvu nabo bagize ariko arahari umusheri sheri ipo sheri amen aravyemanza sheri ipo mama yake yari ngo Imana ishime ko avyeme ko ngira ari mu bantu atakunze kubivuga gose Pyuu oya bo ariko hari abantu bayifuza kwa myoge ntibabihendeko kugira gute kumenya yuko Pyuu anasika kwa papa future ama haja kwa papa future kwa akenshi simko star wanawandikia sana ndachara umusore ariko ndachara umusore vraiment ariko nizera yuko ko nokuri bitegerezwa kuzoba kabisa kuko tugira dushikana umugambi w'Imana hajya kupfa uri umusore rasta hari umugambi w'Imana utabushikanye ubuyite ego hari umugambi w'Imana utabushikanye kuko urumva rero je vraiment nukuri sinovuga yuko ko sindabitegura ngo ngirene ariko nizera yuko ko igihe kiza yuko biko biraza ko umuntu ashobora kugira ko turakura mko mnamsikia Pyuu ko atiyemo makode hapa fulani asio kode sikuvuga ngo ndiko ndabutegura oya ntavye ndiko ndategura gusa ariko nizera yuko mu imyaka iza kabisa ifoni jipatie mtu namwe mko muradukurikirana murashobora kugira akantu muzoterera siko none Pyuu ego nk'abakunzi iri mikashi nijya nyene
Rimikashi ni Pyuu nyene ko handitse ko Pyuu kuri Rimikashi. Rimikashi kwijya nomero twababwiye nca mubaza hama baca babaha Rimikashi. Ego ego twese turavyifuza kandi nazi nawe uravyifuza yuko ko bari urubanza bwiza nta rubanza ndiko ndategura vraiment abakunzi nimwumve yuko ko no ndiko ndategura ibintu mutabizi kabisa gusa ariko ninzira yuko ko igihe kiraje kandi kirageze kandi kirashitse ninzira yuko ko bazobibona nuko yes niko pamoja na TSS aribo bamwe mu beruko kubona indirimbo shasha beruka gusohora yitwa Mood nayo mpamvu nari nabarondeye kugira tushobe kuyisesangura niko bavuga tuyisesangure utuntu duke muri rya kuyisesangura ni burya ni kirundi cyangwa ni kinyarwanda kirundi warabaye mumenyesha makuru jupi ko tusore tukona ni uriza puna nitie mo code sawa na urisa ko jotu oya godi papa godi yes ikiganiro cyacu novuga yuko gisa nk'ikirangiriye hano ariko mu gwezi ikiganiro cy'iwacu novuga yuko bayiducishirize ko nubwo je nigizeje ko nja gukoma amashi beat na ipiga ma contre tapal Pyuu vraiment ijya beat muyicishe ko ngamwa mugize fresh mwongera rimwe muze kuno gusozera ikiganiro je ko ramaze gusozera ibiganiro byinshi ayi bari mwebwe mu gati ciao mubabwiye bagende babwiye na subscribe kuri YouTube channel yacu aba follow biwanyu ndabakeneye abi wacu bagende iwanyu urabakeneye ndabakeneye koko kabisa ego koko okay twende sasa kapela Mr. DJ Ufise mudu yo guhimbaza Christ Mr. DJ Mr. DJ shiramo volume yose tukavyine Mr. DJ Mr. DJ Mr. DJ Ufise mudu yo guhimbaza Christ Mr. DJ Mr. DJ shiramo volume yose tukavyine Mr. DJ Uwera ni wabereye imazi bishimye Monday Sunday Janvier December nalekelemo Jehovah Jile nalekelemo Monday Sunday Janvier December tambira Uwiteka himbazwa tumuvugirize impundu himbazwa hari umwami w'abami himbazwa oruweruwera tuzanye amashimwe n'imibavu imota oruweruwera tuzanye amashimwe Mr. DJ ndikombodo yo guhimba babwire ku mbuga zose ngere mwitwa kwa Juri mbarabona ko dukurikirana bifuza kubakurikirana ku mbuga zose platform zose zibaho turiko ni The Spirit Soldiers hama TSS hose ego nitwa bakenera ubutaha muzoduhondera sha urabizi ko nyene uragoye kwenda bitaha oya ntawe ya nukuri turahari papa turahari tuvuga iki jambo ry'Imana rivuga turahari papa arahari niko kazi kabisa yes yari TSS nkuko nabibabwiye genda mugire subscribe ku YouTube channel yabo ni TSS nakandi kano karengako oya ni TSS Facebook Instagram The Spirit Soldiers TSS The Spirit Soldiers nayo kwandika TSS kabisa akacandika modu biraza Kiingereza muhimu so yari TSS nkuko nabibabwiye kuri uri dukurikirana afanya subscribe wongera ugira na share muri bwa bumwe narababwiye uko ugira subscribe niko tugira n'inguvu yo gukora cyane no kuri TSS genda ugira subscribe kuko nta kintu kibabaje nko gukora ikintu subscribe ntiduge nubwo views zija ko ariko subscribe bikenewe kwiduga so kuri bamaze kugira subscribe merci sana ikintu kwenda ubwira peace out